ariko arabivuga ngo hari ibintu ngo tutahuriza ko umengo byari byoroshe, ariko ntibyari byoroshe. Ndazi yuko hageze igihe ntangura kwiyumvira none biratunaniye kubaka, ariko ntibyari byatunaniye. Hari igicaniro cariko kiragora abana b'Imana. Ntiyari question y'ama caractère, kuko twicaye nkamubaza ati none wowe umuhora iki, ngo je ngo ndi satisfait, none dufiki nta na kimwe, ariko byari ibicaniro. Ikintu cyose tubamwo ubiravye neza ugatekana ni consequence y'amasezerano canke ibicaniro vy'imiryango yacu. Rero hari igihe mushobora kugira mariage munakundana, ariko ugasanga je nkunza kuvuga nti mariage ntikeneye urukundo gusa, urukundo ntiriri suffisa. Kadusigure neza kuko urashobora gukundana n'uwo muzokubakana cyane n'uwo mwubakanye, mugabo ugasanga biheza mugize divorce. Bise histoire imwe numvise abantu babiri bari bakundana biranga ko babana baja kugira divorce, mu nyuma bashaka kubahuza, baja kumana ashaka kubahuza mu psychologue kugira ngo ashobore kumva ingorane yahabaye. Barabwirana bose ati docteur turakundana ariko ntibishoboka ko dubana. Ntibazi impamvu bibaye kubera iki, ni consequence y'igicaniro. Hari umwe muri bo canke bose bariko bategwa n'igicaniro batazi. Rero nico gituma iyo umuntu ariko arashaka kwiyumvira vya mariage canke mu buzima bwa mariage, hari igicaniro mutegerezwa kugira nk'urugo. Mutagize igicaniro nk'urugo murashobora kugira divorce, murashobora kubana nabi, malgré gwa rukundo murashobora kumererwa nabi, malgré les efforts mushobora kugira. Rero nico gituma igicaniro gifise importance capitale kono shobora kuvuga, iteye ubwoba, iremereye cyane, ingo zishoboye kubitahura ubuzima bwoba bworoshe hano kwisi. Ariko tumaze guhura, tumaze no gutangura vuga ni vya mariage, harye haza umwuka ntashobora gusobanura ikintu kinini cyane gisuremere. Humva ko kiriko kiza kuza hagati yanje nawe nabandi jenyene, humva n'uruntu runini gumwuka. Ico nakora narafukama ngasenga mu ndimi, atakamba nkasenga ntaka gushika ico kintu haza numva kiragiye kirarebye. Undi munsi turi kumwe modoka ndambwira nti gwa runtu kandi ruragarutse, kuko ari ikintu cy'umwuka kije kuyinstalla. Narasenze gushika ico kintu kirazimangana, sinari ndi carico mugubu none tahave nta rako cyari gicaniro kivuga giti ntuzonshikana kure. Ego wa muntu yaraje ariko ntuzonshikana kure. turabakiriye mwese cyane, umuntu wese mu cyoro ciwe muri iki gikorane cy'uno munsi, ku munsi mwiza benshi bitwa Saint Valentin, bavuga benshi bitira urukundo. Twakoranijwe nka kugira ngo tuvuge ibihwanye n'urukundo. Namavuga ko atakintu na kimwe mu buzima ki très important nk'urukundo. Nta kintu na kimwe ku isi wohabwa kiruta gukundwa. Ivyo wogira byose mu buzima udakunzwe wo kwiyahura canke wo bihigwa. Ariko cyane uyu munsi tugiye kuvuga uru rukundo kandi rufata abatavukiye hamwe, abatakuriye hamwe, abatabonye bimwe, rukabahindura umwe. Imana ishimwe. Uyu munsi rero kugira ngo tuganire kuri uru rukundo n'ibindi byinshi birugize, tugiye kuganira cyane kuri theme ivuga ngo impact y'ibicaniro by'imhemu cyane les alliances spirituelles muri mariage, the impact of spiritual bonds and alliances in marriage. Dufise abashitsi uyu munsi bagiye kudufasha kugira ngo tuganire ku bihwanye n'ingaruka z'ibicaniro canke n'ama-alliance mu rukundo rw'abubakanye. Tugiye kwakira couple ya Pasteur Bonté Blaise, mu bakomera amashi cyane, baraberewe cyane gose bro. Turafise kandi iwafu bwanje couple ya Pasteur Midogo Jean Claude, na mu bakomera amashi cyane. Reka tubabaze gatoyi mwumva mumeze gute. Inyuma y'imyaka 5 Bonté yubatse, ni presque imyaka 10 couple ya Pasteur Claude yubatse. Yamanze ndabaza ikibazo, est-ce que harashushe canke hari cool? Mwumva bimeze gute? Reka mbanza kwanza nkosore gatoyi, si imyaka 5 gusa, ubu turi umwaka wa 6 kwa kukura.
hama nkunze kuvuga yuko abanzi imbere n'abambona ubu hari itandukaniro rininiya cyane. Rero bisigura yuko sinzi ko navuga ngo harashushe ariko biraryoshe, hari frais, hari cool. oya nyene ni umuriro w'Imana yego biraryoshe cyane 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 Exposa N. Abasore muvyumva yuko karibu cyane, biraryoshe cyane 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 Exposa N. Reka tubaze kandi na Erika ashaka kutubwira nawe nyene ashaka kuba biryoshe gusumba Exposa N. abakunzi banje bataragira amahiyaje ndabasengera ngo bayigire. Amen, amen. Muvuge amen. Reka tubaze na couple hanyuma tumve est-ce que reka ntangure ntacu. Ikibazo canje ngiki imbere ko twugura tukavuga ibindi, mwarubatse bamwe maze imyaka 6 nayumvise, abandi ko mukuza imyaka 10. Hariho benshi bakira abasore, namwe mwarababaye, abantu mucika inkumi. Inyuma y'imyaka mumaze mwubatse, byinshi ndazi ko mubivuga, mugana genda baze umuntu wese kuti ciwe, duhere kuri Pastor Midogoro, n'ikihe kintu kimwe woba warungutse umaze gucika umushinga ntahe, ubuntu utari gupfa wungutse ugu muri umusore? Ni byinshi mugabo kimwe nama nshimira Imana kubera mpaye umufasha mwiza turi kumwe ngaha, ni ubuhanuzi sinzi ko ni le conseil, kuko hariho impanuro, hariho ibintu ntari gupfa nifashije gufatamwe ingingo iyo tutaba turi kumwe n'umufasha wanje. Wow, mukomera amashi cyane. Reka tubaze umufasha wanyu namwe mutubwira ico kintu, ndabizi ko mutubwira byinshi, ariko kugira ngo ducunguze umwanya umwete, kimwe wumva wungukiye mu mubano wanyu utari kuronka uri wenyene. Ico nungutse gikomeye, ndujujwe. Wow. Ndujujwe, numva umenga ahari igihengeri cy'ukuba ndumwe, numva umenga ndakwiye, numva umenga ndahagije. Wow. Biya kandi rabivuga ko Bibiliya avuga ko bidakwiye ko umuntu yibana wenyene, ngo yaronse rero uwiwe aba yujujwe full. Reka mpendukire ngaho, urumva biratandukanye, umwe yaronse inama uwundi arujujwe, burya bonto usanga yarumvise ikindi kintu. Reka natumubaze ico kintu kimwe wotubwira byinshi waboneye mu rugo wibaza kwiza kuba wenyene utari kuronka ico barikiye. Majambo makeyi novuga naronse équilibre. Naronse équilibre inshoboza kuba nshikamye, ubu nta kintu na kimwe ntoshobora ku facing. Wow. Bivuga yuko uyu umuntu amaze kuronka umufasha aca agenda kwiye, ntazungazunga, ucuba Superman, ikavuze ngo ucuba superhumain. Reka tubaze Erika nawe. Jewe nanje nkuko Pastor Harisi yabivuze, narujujwe, ariko kandi byanyinjije mu muhamagaro Imana yampamagariye. Wow. Cyane bitanguye neza. Tumaze kumva inyungu zine abantu bashobora kuronkera mu rugo, bitokoroha ko baronka bonyene. Ndiko ndabwira bariko barasenga basaba bafasha, urumva ko gusenga kwawe kurafite ico gusigura. Imana guhereza umuntu, agutuma uronka inama, agutuma wuzuzwa, agutuma ugira équilibre, agutuma umenya n'umuhamagaro wawe. Urashobora kuvuga amen azizi. None rero ko tuko turiga cyane ibihwanye n'ibicaniro, murabizi yuko iyo abantu bahuye bagiye kubaka urugo, ntibazana gusa imibiri, bazana n'imhemu ziba zisanzwe zibagize bitewe naho bavuye. Rero tuko turabira hamwe, mbega birashoboka ko ico kintu kibazo c'imhemu aho twavuye ibyo twaciyemo byo konona umubano wacu, mbega ho hari n'inyungu umuntu ashobora kunguka ko bakijijwe akaba ari umuntu w'Imana. Ko abantu bibaza yuko kugira mariage ukijijwe cyangwa udakijijwe byose ni mariage, bose barafisha, bose baravyara, bose barunguka bakanahomba. Icigwa cy'uno munsi tugomba kuraba mbega ku umuntu w'imhemu, ku umuntu akijijwe,
birafise inyungu mu rugo. Mbega kuba ibitero by'imwemu by'ibicaniro byoshobora konona wa munezero w'urukundo, ibi bintu byose bine twumvise abantu baronkeye mu rugo, mbega byoshobora gusamburwa nuko umuntu atamenye icyo bita ibanga ry'imwemu, ngabo umuntu w'amasengesho ataramira urugo. Reka dutangure tubaze Pasteur Bonte ngo dusigure ico arico amasezerano y'imwemu cyangwa les alliances spirituelles hamwe n'ibicaniro muri contexte ya mariage. Alliance spirituelle nibaza yuko kuba alliance zikorerwa ku gicaniro. Ngerageje kuvuga cyane no kuri theme yi conférence les liens et les alliances, novuga ko hariho itandukaniro atari nini ya cyane. Nitiza akarorero ku alliance spirituelle muri Korinto ba mbere gice ca 6 ku murongo wa 16 navuga ngo wimatanije n'umusambanyikazi acika umubiri umwe. Kenshi cyane abantu barashobora kwakira alliance spirituelle biciye mu busambanyi par exemple cyangwa ikindi kintu, ariko umuntu avuze une alliance spirituelle n'amasezerano mugiranira ni deux parties ziba zihari, siwe wiyigirira wenyene. Ni nk'ama alliance spirituelle muri mariage, bavuze muri contexte ya mariage, umunsi wa mariage muamugiza amasezerano, hari ico mupfundika, kandi iyo alliance habaye hari inkurikizi zavyo. Rero nico gituma mvuga nti wabajije ati hariho itandukaniro, nuko alliance spirituelle ni sezerano ugira, hari ikintu wiyemeza. Mugabo un lien spirituel irashobora kuza non pas parce que hari ico mwavuganye nk'umumaraya canke umuntu mwahuye, mvuze kuri exemple yo gusambana ntacu mwa muvuganye, mugabo urashobora kwakira alliance spirituelle. Mugabo hariho une alliance spirituelle ni sezerano uri conscient cyane. Rero ivyo ndabivuga kubera iki, nuko kenshi mu ma délivrance cyangwa umuntu uri kuramufasha, les liens spirituels ziroroha par rapport à une alliance spirituelle kuba brisé. Tukiri aho nyene wodufasha gutandukanya kwa ikindi ko ndumva, mbega iyo abantu ku munsi wa mariage bumvikanye ko babaye umwe, bahuza n'imwemu nk'umuntu abaye afise ibimukurikira vya kahise, yarakuciye mu bupfumu cyangwa afise ikintu kanaka afise, igihe agize mariage n'uwundi muntu bakumvikana ko babaye umwe, uwo mubano wabo uratuma n'ivyo bakoze mu isi imwe babisangira canke umwe wese agumana ivyiwe undi akagumana ivyiwe? Cyane gose bategeza kubisangira, kuko alliance ihereza uburenganzira ubuzima bw'umwe kwimatanya n'ubundi buzima bw'uwundi. Rero namba ubwo buzima bumwe bwari bufise ikindi kirere kibukurikira, par cette alliance bagiranye bemereye yuko ico kirere c'uwo muntu umwe gifise uburenganzira bwo gukora no ku buzima bw'uwo muntu wundi bagiraniye isezerano. Urakoze cyane uvyishuye neza. Reka tubaze Pastor Midogoro, mbega aya masezerano y'imwemu arashobora gusambura urugo canke arashobora kugubaka igihe abaye mabi yo rusambura? Byo byavuye kuki abantu bakundana? Ni gute amasezerano y'imwemu yoshobora gusambura urugo igihe ababanye bakundana? Iyo turiko turavuga ama alliance spirituelle, mariage ubwayo ni alliance spirituelle. Kuko isezerano mu buryo bw'imwemu, le plus haut grade y'isezerano ribaho nico bita alliance de sang cyangwa isezerano ry'amaraso. Urashobora gusezerana n'umuntu mugahanahana inka, mugahanahana impene, mugahanahana ibindi bintu byose atamaraso agiyemo, na alliance yo kuri bas niveau ko novuga. Mugabo isezerano ry'amaraso niryo riri hejuru yandi masezerano yose, naco gituma riryo Yesu yadukirishije mu kuducungura mu gutanga amaraso yiwe ku gicaniro c'Imana niko novuga. Rero yuko iryo sezerano ryoshobora gusanga cyangwa kubaka urugo cyane gose. Kubera iki? Kuko ubuzima bw'abantu buri regi, buba dirige, ivyabo biba décider ku bicaniro. Ku bicaniro naho niho habera ayo ma alliance turiko turavuga. Bisobanura yuko urugo rwawe rurashobora kugenda neza cyane rukagenda nabi, reka tuvuge ko urugo ruhande rurashobora kugenda nabi kandi wowe uri umwana mwiza n'umufasha wawe canke umufiance wawe umwana mwiza, mwese musenga, mugabo kubera hariho icavuzwe ku maraso yanyu. Ikindi naco ngoma nongereko nuko iyo muhuye muri babiri muhuza amaraso,
hama ikintu citwa alliance spirituelle canke amasezerano n'uburyo bw'impwemu nta yindi karata akurikira n'amaraso, identité akurikira n'amaraso. Rero kubera ayo maraso mwayahuje mwavanze ibintu. Wakiriye ivyiwe nawe yakiriye ivyawe. Ivyahora bigira gutya ku maraso yiwe bica bija no ku maraso yawe. Nimba rero vyari vyiza ntandukire ku rwego rwiza waruvuze, birashobora ama alliance spirituelle bien sûr yuko ashobora kuba ku rugo neza, kuko ayo ma alliance spirituelle meza cette fois-ci nta wundi tuyagirana n'Imana. Iyo rero tuyagiranye n'Imana, urugo rwacu nka ayo maraso yacu aba yejejwe akinjirwamo n'ubwo bushobozi bw'Imana, bigaca bigenda neza mu rugo. Amen, Ico amen. ndavuze. Amen. Iyo abantu basangiye bahuje amaraso baba bacitse umwe, kandi amasezerano y'impwemu akurikira amaraso. Bisigura yuko iyo abantu babanye rero uko basangira bagahura, barasangira amasezerano y'impwemu, maze ibicaniro bikabakurikira. Reka tubaze Pastor Erika, mbega ni gute urugezo umuntu ariko kwagakiza no gutahura amabanga y'impwemu bigira ingaruka nziza ku rugo? Icyo navuga kuri icyo kibazo ni uko iyo ukuze mu buryo bw'impwemu, ni ukuvuga ko urongorwa na mpwemu w'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ivyamwa vy'urukundo, ko ari urukundo rurihanganira byose, rufuka ibyaha byinshi. Donc iyo ukuze mu buryo bw'impwemu biragufasha kubaka urugo rwiza, kuko uharanira beaucoup plus amahoro kurusha kwiyumvira kuri wewe, kuba egoiste, uvuga ati nanje yangiriye iki, nanje ndamugiriye iki. Alors que iyo urongorwa na mpwemu w'Imana, nkuko Pasteur Midogoro yariko arabivuga, mariage ni alliance spirituelle, c'est-à-dire même la parole de Dieu ivuga ngo les choses de Dieu se gèrent spirituellement. Donc iyo uri spirituel birafasha même n'uwo mwubakanye, kuko bizana ahari mpwemu yera, noneho haba amahoro n'urukundo n'umutekano, ibintu byose urihanganira ibyo utokwihanganiye, uramukunda inconditionnellement, apana bivanye n'ico ariko araguha. Yego. Mukomera amashi cyane. Kumenya Imana, gukura mu mpwemu urafite ico imaze cyane mu muryango, kuko bituma ukuze mu mpwemu ashobora gufasha uwundi akaratebwa. Tubaze Pasteur Alice atubwire nibe bimenyetso umuntu yorabira ko urugo rwatewe. Mbega ibicaniro, iyo tuvuga ibicaniro bati urugo kanaka rwatewe rutegwa mu buryo bwinshi. Arashaka kutubwira bimwe muri bikeyi kugira ngo ari umuntu byashikiye canke n'abandi bazokubaka urugo, umuntu ashoboye kumenya ati aha hantu twatewe ariyo alliance spirituelle karatera umuryango. Katumusaba tubwiremo bikeyi muri ivyo byinshi. Ni byinshi, ariko kenshi hari gusanga haje nk'impwemu yo kutumvikana, atacivuye ko gifadika kiboneka, gifise uburemere uvuga ngo cohungabanya abantu, mugabo ugasanga hari nico kirere kigerageza kuzagira ngo gitandukanye b'abantu. Iyo hari ibicaniro biravuga, novuga ngo biraseka, kandi bifise intumbero. Yari gicaniro kivuga ibibi nkuko mariko muravuga, gifise intumbero yo gutandukanya b'abantu. Rero harigiye hazi ico cuka ataco kivuye ko, iyo b'abantu batabimenye ngo bakanguke bati twate hari ikintu, hari ikirere kiko kiraza, usanga haba novuga ngo separation canke igihengeri hagati y'abo bantu batazi ko batewe. Ikindi gishobora kuza kiva ku bicaniro ni mu vyerekeye ubutunzi, ugasanga hari igicaniro kivuga ko wa muntu azokwama Kenya, biwabo bamye bakenya. Hari igicaniro, hari ikintu cyakozwe muri kahise gituma hari nico novuga yashema igumiza kwirepeta kugaruka. Rero ugasanga ico gicaniro kibaye kinini, ba bantu birashobora kubakanyura, ugasanga bibazanye gutandukana bivuye ku mibabaro canke bagatana kwishavu, wajeye nabi, wagize gute, canke habaye guhomba, abantu bagahomba bakaja hasi, ugasanga umwe n'undi ntavyihanganiye akagerageza gushikosa ku wundi. Hari n'ibindi bigaragara mu gutandukana, kahema hakaba divorce, ugasanga abantu baratandukanye, umugore asubiye iwabo, ibintu vyinshi. Hari ivy'imvyaro, ugasanga baguma haba
fausse couche kubura abana ugasanga n'ibicana ivyo vyose biza bivuga ko batazigira baronka ikibondo ugasanga ivyo vyose ni ibintu bigaragara mu ngo mugabo ugasanga bifise umuzi ahantu kanaka nogeza ngaho ko biteye ubwoba biteye ubwoba ni ukuvuga ngo igihe cyose umuntu abonye kutumvikana ata kintu bishingiye ko ashobora kuba ari ubukene utumva ico buva ko numva ibintu biteye ubwoba kandi mu muryango umuntu ashobora kubona bishitse bikamutera ubwoba katubaze Pasteur Bonte none ko ibi bintu biteye ubwoba kandi bishobora gushika ukamenga birasanzwe undi mwaye kakurengera amasengesho y'umuryango yamaze iki mu muryango gusengera hamwe nk'uko yabivuze Pasteur Alice kenshi nkunze kuvuga nti iyo ushaka kumenya ko ico kintu atari problème isanzwe ari ikintu c'imwemu nuko ico kintu c'amacire peta uko ukora uko ariko kose karaktere yawe uko ariko discipline wogira mugakiguma cire peta kiba gicitse c'imwemu rero namba gicitse c'imwemu ni kuvuga ko ari gicaniro kiriko kirabituma rero nta kindi kintu gishobora gukuraho igicaniro atari gicaniro bisigura yuko umuryango tugusabe gatoya ako kantu kadusubiremo neza nta kintu na kimwe gikuraho igicaniro atari kindi gicaniro ka profondise gatoya rero nico gituma kugira ngo ivyo bintu bihere mutegerezwa kuvyubakira igicaniro kivuga le contraire y'ivyo bintu muri ko murabona amen amen rero kenshi na kenshi nagiye kubona mu makouple ikintu ca mbere wanashaka satani amaza gutera ni separation kugira ngo ntiyabeho unité kuko kimwe mu bintu bikomeza igicaniro n'ubumwe igicaniro cy'umuryango ntigishobora gushingwa mu muryango hatariho ubumwe bw'abo bantu babiri kuko Yesu yaravuze ati iyo babiri bahuje umutima n'inama ico bazonsaba nzogikora nibisigura yuko abo bantu babiri namba badahuje umutima n'inama ntibizokunda yuko isengesho rishobora kuduga ntibizokunda ko bugara ibikwiriye kugagwa ntibizokunda ko bugurura ibikwiriye kugurugwa rero iyo umuryango ufashe umwanya ukamenya d'abord ico gicaniro kugira ngo ntutape yakote kugira ngo ntukubite mu muyaga hama ukubaka igicaniro nta nkeka ivyo bintu bitegereza guhera kuko ni itegeko ry'imwemu wow igicaniro gikugwaho n'ikindi gicaniro kandi igicaniro gishobora kubakwa atabumwe buhari none ni gute umuntu amenya igicaniro cyatubaze Pasteur Eric atubwire womenya gute kwivye mene igicaniro tubwiye ko ibintu bigaruka abiraba gute avyopse gushwana mu muryango bama bashwanye amayera muravyumva gusanga yaranimutse ugasanga ntuzi ni yageze ni gute womenya ko ari crise canke ari gicaniro kugira ngo ubimenye neza uti habaye ikibazo iki kibazo kandi icimwe umuntu yo biraba gute abirabira hehe abitohoza gute sinzi ko yacu mwo dufasha ico novuga kuri ivyo nuko igicaniro nkuko pasteur hahejeje kubivuga kiri repetitif no kuvuga ivyo wokora vyose barashobora kukubwira ati wewe urakenye kubera ko ufise gestion mbi y'uburyo ugasanga uragira ama discipline uragira épargne uragira ibintu vyose ushoboye mugabo nta kintu na kimwe gihinduka kubera ko urumva hari igicaniro kiriko kirakuvugira dans ce cas iyi kintu kiguma kigaruka malgré effort zawe zose ucumenya ko ari gicaniro ikintu kiguma kigaruka malgré effort zawe zose ucumenya ko ari gicaniro mugabo batwongeye ko mu gihe wakurikije discipline kuko tugira tubitandukanye gato haraho ushaka gusanga umuntu ari ukuntu yiremewe ugasanga avyitenge n'igicaniro ariko igihe wabonye ko wakoze ibisabwa byose ugasanga biracagaruka ico kintu shaka ari gicaniro none Pasteur Claude nta gihe mu muryango abantu badatahura cyo kimwe ibikoreshwa mu rugo ugasanga bitewe nuko abantu batizera cyo kimwe batangana mu kwizera umwe akabona ko ari gicaniro uwundi akabona ko ari bisanzwe none ivyo bintu uwo azi ko ari gicaniro yo bikora gute kugira ngo ico gicaniro kibane cono n'umuryango wabo mu gihe batabitahura cyo kimwe mu muryango mu gihe batabitahura cyo kimwe mu muryango uyu abitahura acika umuherezi w'inzu yiwe aza guherereza uwundi atabitahura nuvuga yuko wewe kujya abantu usanga barabanye badakijijwe hama umwe agateba kizwa muri bo
ujya wundi yamaze gukizwa aca atangura kumusengera kugira nawe azokizwe mugabo ntamufata ku nguvu ntamutegeka ari ahubwo Imana ishimubwira ati mbura umugore ca bugufi kugira ngo uzumureheshe ku bwa Kristo niko novuga ubugwaneza bwawe nimbura umugabo naho cuba umanuka naho nyene kugira ngo umuhamvye uzumuduze kuri Kristo rero no mu rwego rw'icaniro je ukuntu novuga nti uriya taratahura neza uramwinforma kuko buriya kutamenya ni wundi mwijima kandi ukomeye mugabo urabimubwira uti buriya rero iki kintu je nibaza ko kiva kuri iki bimeze uko byiza twobisengera tugakora uku nuku yumvise atabitahura batavyumva kumwe ntahate nagende imbere y'Imana mugabo kandi aca gwiza cyane nkuko yo bari karasengera babiri reka tuvuge gutyo atanga ibyo bimazi wenyene yubake igicaniro c'umuryango wiwe malgré ko batari kumwe nawo wundi mugabo mu bisanzwe bari kumwe ko bari umwe bisanzwe bari kumwe mugabo nateramire urugo rwiwe naho bari wenyene si imfa gusa oya biri comptabiliser kuko nta kintu na kimwe ukora utanga ku gicaniro c'Imana Imana ikigwize n'ubusa amen amen mugihe mutabitahura co kimwe ubitahura cika umuherezi none Pastor Alice cyane cyane akubaze kuri n'umudamu ko kenshi dukunda gusanga abantu benshi abadamu bari busanga mu ngo bakijwe imbere y'abagabo kenshi umuntu adatahura ibicaniro murazi ko ibicaniro bitihuta agiye kigenda buhoro buhoro bamubwiye ko ugiye gusambura mu minsi 3 agasanga nikirasambuka ugasanga ariko aragutwenga arakwimoka mwibarabara none Pasteur mu gihe cyane cyane abadamu murabize ko muri tellement émotionnel iyo bakubwiye nabi hari bikugora ni gute umuntu ashobora kubandanya aherereza umuryango mu gihe uwo babanye amutwenga kana mukindaga agendeye kuvyo yamwijeje mugabo bitabaye kuko muziki gicano kitoroshe woshobora kubwira ijambo uwo mudamu ashobora kuba ariko aracamo ivyo bihe ni gute yobandanya yubaka ico gicaniro kandi muhira baguma bamutwenga kuko ivyo avuga batabitahura yego gikorwa kitoroshe ariko gishoboka kirashoboka kuko nta kinanira urukundo iyo wisunitswe n'urukundo motivation yambwirigwiza kuba ari ko wa muntu muguma mumatanye kandi mubandanye urugendo nuvuga ngo ubwiriza kumuterura kubw'urukundo ukifuza ineza yiwe iyo hari urukundo haba hari uburemere bukomeye butuma wihanganira ibintu bikomeye ikindi nuko urondera gukura ubwawe gukomera mu buryo bw'impwemu iyo udakomeye ntibikunda ubugiye guterura ibintu bikuruta inkomezi muragwana hasi rero iyo bimeze uko nico gituma mwageze kuvuga icerekeye byo kuba mu buryo bw'impwemu kuba ukuze sinukane mama Pastor Erika yakivuze birahambaye gukura mu buryo bw'impwemu birahambaye ko yubaka ibintu bimeze uko ntaba ari umwanya wo gufyina n'umwanya wo kwambara inkomezi hanyuma ukiyubaka mu ijambo ry'Imana kugira ubwawe uronke inkomezi uronke ijambo ry'Imana rikubaka ariku novuga ngo rikuyobora rigushoboza muri ivyo bihe uri kuracamo je narigeze kuba ndi mu bihe sengera umuntu ari hafi cyane nkunda umuvukanyi wanje ndamusengera gakiza narigeze umunsi umwe kubwira Imana ko nari nihebuye mbona bitazoshoboka ndavuga je ndamuhevye kandi ndamutaye kandi je ndamwikuyemo Mana sinzosaba no kubabazwa ngo niki kiramushike jewe ndakwa no kuvuga ngo je mbere naho yopfa je ntumbazi kugira ni hamahoro nabivuga kugira ni hamahoro ndabivyi bikubera abadamu benshi mu ngo barabura inkomezi zo guterura abagabo babo siyo tabafise abadakijijwe kubera bababaza cyane akabura umutwaro wo kumusengera agashaka umusengera kugira ngo amererwe neza aruhuka aronka amahoro mu gihe si yo motivation izotuma atabagwa ndiko ndabanya umuntu yari hafi yanje ico gihe ndiko ndavuga gutyo Mana ndamurekuye je ndamutaye haradije ujya mpemu yaraho nyene yarambwira ati kwamuta kwamurekura bizoba biheze ku bw'ubuzima bwiwe azoba ari perdu ntagakiza azoba kironse aho nyene hacahaza umutwaro n'uburemere bumwe ntaziyo buvuye urukundo ntaziyo ruvuye numva no muterura n'uwi wanje nta wundi afise mwisi atari jewe kuva umunsi ntangura kumusengera iminsi yose uko yakabaye naratura avuze bibi
ajya avuga bibi cyane nanjye nkavuga ibyiza nkavuga ibyiza ndamwatiye ko agakiza ndamwatiye ko ubuzima nije mana narakijijwe ariko wewe ntakijijwe ile perdu muha agakiza naguma mvuga umva yaravuga nanjye nkavuga byafashe imyaka myinshi byo byafashe nk'imyaka 5 rero ariko yahavuye akizwa kandi umunsi akizwa ntiyasubiye inyuma byabaye ibyo nyene azaje amen 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 ibi ndabivuze kugira ngo ntere intego umuntu ari ngaha siyo tabadamu ubu ubona umenga ntibishoboka nashaka gukizwa umva ubunini bw'umutwaro urukundo umukunda kumva ko nta wundi afise imbere n'inyuma vyanka vyakunda n'ubushobozi bumenagura ingogo zose zimuboshe amen n'ubushobozi ijuru idashaka kwihanganira ububwirizwa kucacura bwa buremere bw'isi y'umwijime mu amen rero nukuri ndabateye intege birashoboka mugire umutwaro saba umutwaro udafise umutwaro kubera kubabaza saba umutwaro Imana nk'umutwaro kumbura senga nabi kuva ikigiye kumbura shaka amahoro yanje mugabo saba umutwaro Imana hanyuma persevere none ijambo ry'Imana ritubwira yuko abacu bazokizwa ku bwacu hama ngo ubugombe bw'Imana nuko abantu bose bakizwa wa muntu arimwo none Fatimana hahandi wavuze ubugombe bwa nuko umuntu wese akizwa agashika kumenya uwanje arimwo nanje ndahagaze ndakora igishoboka cyose ndahagaze mu kirengero ndamuzitira nko inkoko kazi munzikira umuswi ntazopfa rubi vyanka vyakunda ibihe ntazi ngene bizogenda mugabo si kuvuga yuko hatagira igihe wihebura ukababara mugabo mpemu yaracaza akakuremeshwa cyusubira ukabandanya amen 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 kuhaje kandi ubandanye wowe uri kuracamwe ivyo bihe ufite umuntu kurasengera urumva yuko urukundo rwa no kwihangana kwawe bizotuma uwo muntu aboshwe abohoka reka tubaze Pastor Bonte gatoyi jewe ndiko ndumviriza nsanze ibintu by'ibicaniro biremereye cyane kandi ku bantu bateguye mariage ndibaza ko iyo kuri itari irimwo muri budgetije nivyo twateguye byankenegwa twize byinshi amagarura apimisha utegura aho uzoba amafaranga uzojya ariko nibaza ko abakoze inventaire y'ikiguzi kimwe mu bazokora ni bakeyi rero nagira mbaze Pastor Bond none burya birakwiye yuko umuntu yakarategura urugo yitegura kuya mariage canke ntabageze mu rugo ko numvise ibintu bigoye yiga amabanga ahwanye n'ibicaniro cyane gose kubera iki ufite ibicaniro nibwo buzima bw'umwana w'umuntu hano ku isi kugira ndabivuge mu buryo buri simplifié dusigurire gatoyi ndashobora gutanga akarorero muri Bibiliya hari ijambo ryankoze ko riri mu bami ba mbere ndibaza igice ca 20 no itanguriro gice ca 26 histoire ya Isaka ari mu gihugu hateye famine inzara verse ya kabiri iravuga ukuntu Imana yamwiyeretse imubwira ngo ntave muri ico gihugu ariko ikintu gitangaje nuko yamubwiye ngo nzoguhezagira muri ico gihugu nkuko nabisezeraniye Aburahamu yari umugabo w'ibicaniro igicaniro ca Aburahamu cagize impact no kuri generation no kuri descendance yiwe kimuvugira neza rero bisigura ikintu cyose tubamwo ubiravye neza ugatekana ni consequence y'amasezerano canke ibicaniro vy'imiryango yacu rero hari gihe mushobora kugira mariage munakundana ariko ugasanga je nkunza kuvuga ni mariage ntikeneye urukundo gusa urukundo ntiriri suffice kadusigure neza kuko urashobora gukundana n'uwo muzokubakana cyane n'uwo mwubakanye mugabo ugasanga biheza mugize divorce bise histoire imwe numvise abantu babiri bari bakundana biranga ko babana baja kugira divorce mu nyuma bashaka kubahuza baja kumana ashaka kubahuza mu psychologue kugira ngo ashobore kumva ingorane yahabaye barabwirana bose ati docteur turakundana ariko ntibishoboka ko dubana ntibazi impamvu bibaye kubera iki ni consequence y'igicaniro hari umwe muri bo canke bose bariko bategwa n'igicaniro batazi rero nico gituma iyo umuntu ariko arashaka kwiyumvira vya mariage canke mu buzima bwa mariage hari igicaniro mutegerezwa kugira nk'urugo mutageze igicaniro nk'urugo nubwo mwokundana nka Romeo Juliette murashobora kuba separe murashobora kugira divorce murashobora kubana nabi malgré gwa rukundo murashobora kumererwa nabi
malgré les efforts mushobora kugira ari umugabo kurondera ukuntu akora canke akagira andi ma effort yose hari n'igihe usanga ashobora kugira ama effort yose kugira ngo anezereze umugore wiwe mugabo umugore wiwe akumva umengo aramwanka ntazi impamvu yumva yuko amwanka ni igicaniro kiriko kiravuga contre ubwo rukundo rwabo rero nico gituma igicaniro gifise importance capitale niko ushobora kuvuga iteye ubwoba iremereye cyane ingo zishoboye kubitahura ubuzima bwoba bworoshe hano ku isi komera imana amashi ndiko nimvira amajambo avuze ikintu gikomeye cyane aravuga ati ingo iyo abazashobora gutahura ubushobozi bw'ibicaniro zogize ubuzima bwiza cyane katubaze Pasteur Eric Gatoyi nk'umudamu yahoze ari umukobwa agira icyo abwiye bashiki bacu mbega umukobwa akarategura urugo inyuma yo gusaba bogare afite maîtrise n'amadolari kuri konte na za modoka muzi est-ce que birafise akamaro yuko yokongera ko agasambura impwemu z'iwabo canke ibicaniro byo biva mu miryango iwabo akongera kandi akanasenga n'ubazobana ati Mana bibaye bishitse ari ibintu bimuherekeza ubimukureko birafise akamaro canke Imana asavye gusa Imana ikamuha umukunda afise ibyo ashaka ibyo birakwiye icyo novuga kuri ico nuko birafise akamaro kanini kuko il faut kutegura ikirere c'ahantu ugiye kuko niyo wateguye ikirere c'ahantu ugiye kirakwakira neza burya uravyumva hari intambara utagwana wamaze gushika mu rugo uba warazigwanye kera ukiri umukobwa amen hari uri umukobwa ahubwo ntusamare aka n'akaryo kawe n'akaryo keza cyane ko gutegura ubuzima bwawe buri mu rugo kuko mu rugo hari ama responsabilité menshi ushitse hari aho Imana iguhezagiza ikibondo ugasanga hari ibintu byinshi bigutwara witwararika abana ukitwararika umugabo ukitwararika abakozi mugabo hariho byinshi uba warateguye nk'umukobwa usanga byikora amen donc ni byiza gutegura iyo uri kuraja utegurira umugabo wawe ikirere ico gicaniro mwe muyera gufashe usabe na mwe muyera guhishurire ibiri naho mutarahura erega ibi turiko turavuga n'ivy'imwe munyene naho muba mutarahura saba mwe muyera guhishurire umenye je ndibuka ko nkiri umukobwa narasengera abana banje kandi ibyo nasengeye ndabibona cyane amen no kuvuga ni byiza ko utegura ikirere c'ahantu ugiye kuko birafasha n'umugabo wawe hari ibintu biba byoroshe kandi byari bizitanye ni byiza yuko aho nyene ndashobora kongereza ko gatoya naka exemple nibaza ko yakibagiye akiri umukobwa mbona témoignage yambwiye yaransengera yarasengera umugabo wiwe amen mumukomera amashyi kandi mu masengesho yasenga ambabarire ndabivuge ego yasenga avuga ngo ahari hose ndamugaranye urumva ntihagire umuntu n'umwe amutwara je rero ubu nyene niyo ndonse uguhishurirwa ego kubera kumbe iyo myaka ariko aransengera jewe numva umengo nshaka kuba Paulo kumbe hari umuntu yanyugaranye haleluya je nkibaza yari yakubukiye kumbe yambukinze rero nibaza ngo nugwishurirwa kwa mwe muyera kumbe hari umuntu yanyugaranye umunsi namubonye ivya Paulo usanga navyibagiye rero naciye ntahura yuko kuko sinamenye ukuntu nabivuyemo ivya Paulo ko narakunda ivyo bintu mva ko nzoba Paulo ata mariage narashobora no kubisigura cyane kumbe hari isengesho ryari korera bikora rero ni vyiza gusenga utarashika mubakomera amashi menshi cyane Imana muhezage Pasteur afise yerekwa ryiza ciye nta urakona abasore bagisigaye bitwa ba Paulo barababushe
uyu munsi reka uze kubohoka uhure n'umuntu wawe mu izina rya Yesu. nagira nongere ko akantu Yego. gatoyi kuko ni byiza ko tuza turababwiza ibyo twaciyemo kugira ngo mwumve yuko turiko turavuga ibicaniro, turiko turavuga ubuzima bushobora kubohwa canke imiryango ishobora gutegwa, mwumve ko ari realite. Jewe nkiri muto gose, jewe nogerageza kwiyumvira igihe ivyiyumviro bibi donc vya impureté byatanguye kuza mu mutwe wanje, nibaze ko ndoba nari nkifise nk'imyaka 5 canke imyaka 7, kandi ntazi iyo bivuye kuko ico gihe je nibera ruguru nta mafilme pornographique canke ama image mabi twahura, mugabo ivyo bintu byaraje biriyenstara muri jewe, ntazi iyo bivuye. Turabana turajana secondaire université, mubo tuvukana bakijijwe nta muntu n'umwe atatewe n'iyo mpwemo ya impudicité. Hamiyo rero kijya yaravuze ati gutegura ukiri umusore canke ukiri umukobwa imbere yuko winjira muri mariage, jiyo twaraniganye mpaka nkiri kandi nakijijwe, wakijwe mugabo ibitero mpaka bugeje ko turuvuga ibicaniro twarahezagiwe cyane kugira umuvyeyi nk'uwo dufise. Wowe uri kurumva ibicaniro bikakubera bishasha, genda kuri YouTube, kuri Bugenge Busagutse TV urabe ibanga ry'ibicaniro ryigishwe na Apotre Sibomana Kevin kugira ngo utangure umenye, kuko nanje niko nabohotse. Ico gihe twaciye duhura n'umufrere wanje hamacama inyigisho z'ibicaniro zakorewe mu Bufaransa kwa Apotre Ivan Castanu, ndazikurikira série yose, amaso yanje acaruguruka abandi bwa bundi twese twari tubushwe gucyana bwa bundi byose bimeze ukuntu ndabibonye turangaje amasengesho rero tangura gusenga mugabo hagati aho ngira ndabifatanije ibicaniro nabimenye narongoye mugabo mbanze mve kuri iyo dossier ya impudicité mu busore aho naho nyene naciye ndonka iyindi nyigisho y'umukozi w'Imana nawe yavuze ngo jewe nanje nari nkijijwe mugabo nkiboshwe n'ivyumviro bibi bikanka ko ni debarasa ivyo vyumviro. Hama umunsi umwe karasenga mwe mu w'Imana amuhishurira ukuri kuri we simple kuvuga gute ngo uwiyumviriye biriya vya kera, uwagendeye muri biriya vya kera, uwategwa n'impwemu y'ubusambanyi yarapfuye, si wewe ukiriho. Ubwo nyene carabohoka aravuga ati kandi nivyo uriya muntu agendana n'ivyo arondegwa n'ivyo yakora ivyo si jewe, ujya yarapfuye ubu ndi mushasha. Nanje numvise iyo nyigisho narabisengeye hama nanje candabohoka birazimangana. Mugabo wumve yuko ari ikintu jewe sinakironde, ni ikintu nisanzemo, si bintu nagiye umuntu ashobora gufatwa peut-être na bene izo mpwemu kubera yagiye ntumbaze kura kuri internet canke jewe sinari muri ni bintu vyari ngaho. Ico ni cambere. Ica kabiri novuga tumaze kugira mariage kiri muco ndamushimira cyane gose, haci haza naho igicaniro c'ubutunzi naco kica kiradodora. Twe twagize mariage afise akazi mfise akazi atakibazo na kimwe gihari, turi à l'aise dushobora no kugira ama épargne yose twifuza, nta kibazo na kimwe gihari. Mugabo mu muryango kwa Mutama hariho igicaniro cari caratanguye guhamagara ubutunzi bwose, kuko Mutama yari yaragiriwe ubuntu aduga hejuru cyane, yari umuntu w'umunyabwenge umurosi nyene akora ibintu bikomeye, mugabo yaramanutse nk'iragarira sinzi ko muzi cyari cyo nk'ikibabi gikoroka ku giti, aramanuka. Hama muri iyo misi nanje buriya namavuga nti amakredi yose sayi wawe, amadeni yose sayi wawe, ama opportunité yose yi presence mwe mu Imana temeranje nawe sivyi wawe. Ntiwumva inyigisho z'abantu bavuga ngo urumva ama connection ubutunzi hamubona ivyo arivyo byose ucucaki, no si gwawe. Ko jewe umuryango wanje mu butunzi waterewe aho mwideni riri innocent rijumengo nibisanzwe abandi ku kazi bose bayafashe, nanje reka ndarifate. Niryo ryahavuye riba intandaro yo gutegwa kunini cyane mu buryo bw'ubutunzi. Ariko aho rero niho ncanza ico gihe naciye ndonka izo nyigisho zo kubicaniro,
ca turiidentifia ndabifatanya rero n'ivyo kwa papa wanje aho ndi je ndiko ndamanuka nkuko nawe yamanutse aho nobandanije aho yarari au fait ni yashema mwavuga iri kiri repeta ca turatangura gusenga ku ruhande rwa papa wanje kuko hariho abo tuvukana twavyumva kumwe turafata imyanya yo kubaka igicaniro nko Pastor Bonte bivuze natwe turagira umunsi wo kwama turiko turasenga twisonzeje dusambura ivyo bintu hama haraba akalmi ku ruhande rwiwe hama natwe ku ruhande rwacu nyene dutangura kubisengera kuko twabona yuko atari ibintu bisanzwe ariko ico ndagukundira uyu muntu kazi ari ngaha ndamukunda cyane aho uwundi yari kuza akavuga ngo ivyo nibiki wadukwegeyemwo kuko haciye hatangura kuba karansi ikomeye mu muryango kandi twari tugomba turonka umwana wa mbere nyene biraba bibi nawe nyene biramubabaza muga muri ico gihe cose yavuga ngo tubisengere Imana izodutabara. Amen. Yarishiramwo ntigeze ndamuhanuza nta nakimwe namubwiye kugira mfate iryo deni mugabo ico kintu nzokwama ndakimwubahira ubuzima bwanje bwose. Amen. Ntigeze ntererana abazi turi kumwe waramanutse mugo turi kumwe twese tuzodugana twese kandi Imana ishimwe agacuka ariko karaboneka. Amen, 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 amen. Bakubera amashimeshi cyane. Ego ari indi ntaye yashaka kubashingira nawe ego irabafasha abantu benshi cyane. Ni juste ikintu camubaye ko abariko ravuga ko mariage zigwanywa. Oya, je sivuga ko yatevye kugira mariage yarandindiriye. Wow. Je sinari bwakizwe urumva nyene nagiye mu mafuti menshi yacarandindira Imana ati hold on. Ndindira gato wiwa wari muzira. Ariko hari ikintu camubaye ko kamwe nifuza ko abantu bari ngaha bokimenya kuko hari igihe utegwa ntumenye ko watewe ugacu force ukinjira muri mariage kumbe hari ico wategeza kubanza gukemura imbere yuko winjira muri mariage. Twebwe mu muryango wacu hariho ico gicaniro. Ico gicaniro kitubuza kubaka vuba. Jewe ijambo igicaniro kuva nkijijwe nacumvise aha. Igicaniro ndavuga ico ni igicaniro. Igicaniro. Ari amajambo aremereye umva hamaza amajambo mashasha aremereye ari mu buremere havuga none imyaka yose iki ntari ndakiyitse. Rero je sinanzi ko umuntu ashobora gutebagura mariage kubera igicaniro sinanzi ko umuntu ashobora ntavyo narenze aho twakirijwe kwari kwizera novuga ngo umuntu ari muri Kristo nicari mu gishasha ivyakera birarangiye byose bihindutse bishasha uwo murongo ufite uburemere bukomeye kandi iryo ni jambo ry'Imana kandi niryo cyane mugabo sinarinzi ko hari bishobora kuza bigerageza kukubuza kwinjira mu mugisha Imana igufitiye. Rero ndibuka ko twamaze guhura sinanzi ivy'ibicane ngo senge ngo Mana gukuguteba kuva kuki nabandanije urugendo rwanje nk'umukristo mwiza nkunda Imana ariko tumaze guhura tumaze no gutangura vuga ni vya mariage harye haza umwuka ntashobora gusobanura ikintu kinini cyane gisuremere nkumva ko kiriko kiza kuza hagati yanje nawe nabandi jenyene nkumva n'uruntu runini gumwuka ico nakora narafukama ngasenga mu ndimi nkasenga nkatakamba nkasenga ntaka gushika ico kintu haza numva kiragiye kirarebye undi munsi turi kumwe ndamubwira nti gwa runtu kandi ruragarutse kuko ari ikintu cy'umwuka kije kwinstalla narasenze gushika ico kintu kirazimangana sinarindi carico mugubu none atahave ntara ko cyari gicaniro kivuga giti ntuzonshikana kure ego wa muntu yaraje ariko ntuzonshikana kure ariko narasenga rero amagara meza mu buryo bw'impemu ni hafasha nukuvuga ngo iyo utewe uri defanda iyo utewe ico kintu acyumva kavuga ati nanje ntunjana narasenga gushika nkumva ko kigiye kiratinda kiragenda complètement twagiye kugira mariage turi libre ico kintu caragiye gose. Amen, amen, amen. Oh, ko twuma amajambo aryoshe cyane katubaze couple Bonte nayo nkuko couple Amidogo dushingiye intahe mbega namwe mwo mwarahuye n'ivyo bicaniro canke mwebwe mwarakize musanga Imana babambiye ihema byo byarabaye iwanyu byarabaye byo bari mwabyagenze gute kimwe muri byinshi mwarahuye naco
mukagwana naco nk'uko wadushingiye intahe kugira ngo n'abandi bari ngaha bavyigire ko bashoboye gutsinda ivy'iwabo. nizera yuko umuryango wose urafise ibicaniro, peut-être ushobora kuba inconscient yavyo, ariko ugerageje kwicara ukamedita utegereza kubibona. Twebwe nibyo twaratewe n'ibicaniro kandi atari kimwe, bivanye gusa icagiye kiragora mu ntango nuko umuntu yiraba yuko umengo hari ico atakoze, ukibaza ngo bihagaze kuri karaktere yawe, ukibaza ngo bizovaho niwagira discipline, niwagira effort. Ariko umunsi twatanguye kuvuga ivy'ibicaniro, twatanguye kugurukira navuga guti iyo nyigisho canke uko gutahura yuko si vyose biva kuri twebwe. Ikintu cyose kibaye imbere yuko ukijuja, imbere yuko ugisigura mu buryo bumwe canke ubundi, banza kwanza ugisengere. Intango ya mbere yatumye ukubana kwacu gushobora kuryoha, kuko rimwe na rimwe harge wasanga ndamukunda cyane, arabizi ndamukunda rwose, kandi twahawe urukundo rwanje rukiri innocent, kuko sinigeze ngira mu bintu vya copinage cyane. Murumva yuko nakijiwe nkiri umwana mu jeune ntanguye adolescence, Yesu baramfashe, hama amaze kumfata mu mutwe niyumvira gukorera Imana, niyumvira kuvuga ubutumwa, niyumvira ibintu vya consecration, niyumvira ibintu nyene bijanye muri yanzira nababwira yo kuba Paulo. Rero sinigeze nja muri ivyo bintu. Mugamba tumaze kugira mariage, entre-temps ntaragira mariage nari mfise amateori menshi, ko urukundo, urumva uri inshuti ya mpwemu yera umengo vyose urabizi. Kumbe hari ibintu mpwemu yera we wibaza ngo urazinanye nawe, ariko experience igendeka kugurura amaso. Rero tumaze guhura niho nagenda abona yandi ma realite, ugasanga nk'ubu communication yacu ntiyoroshe cyane, malgré yuko dukundana, muga nkabona umengo hari ukuntu tudashobora gukomunika, hariho ibintu bitari kubirumvikana. Tuja muri iyo moye yo kuvuga ati ubu rero kuko vyanse muri ubu buryo bworoshe bwo kugira ama discipline, kugira ama effort, ko twarasohoka tukavuga ati reka twicare tuganire, iki kintu kumengo nta buremere cyari gifise, ni kubera iki tudashoboye kucumvikanako. Hama dufata rero uwo mwanya wo gutangura gusenga. Umunsi twatanguye kuza turasengera ikintu cyose kibaye, niwo munsi twatanguye kuguruka amaso, ibintu bigenda biroroha buhoro. Malgré iyo nco gitumane navuze umwanya uheze, ni nubwo muba mukundana cyane, hari ibintu biba biri mu isi y'imhemu bidakugwaho n'umwumvikano usanzwe, ariko bikugwaho n'amavi, bikugwaho no gusenga. Rero hariho ibicaniro vyagiye biradutera, ariko uno munsi uko twari tumeze tugitangura siko tumeze no munsi. Yego. Amen. Reka tubakomera amashi. Nagira mbaze mutambikanyi wanyu, bega biroroshe gusenga mu muryango ko urabona ubujumbura bwaragoye, ibibazo ni byinshi, akazi ni kenshi, n'abana muhira baba bafata abavyeyi. Est-ce que iki gicaniro kumva gikenewe buge birashoboka ko gikunda mu muryango canke umwe wese akorera havyumviye agasenga haronkeye umwanya? Byo bikunda ko mu muryango abantu bashaka igicaniro c'amasengesho canke umwe wese abikora uko avyumva? Igicaniro kirakenewe cyane mu muryango, kuko nk'ibi ababwiye hari ibintu byaza nk'ibibazo, mugabo dukoresheje logique tukabona iki kintu si kibazo, none biriko bigenda gute? Mugabo vyagiye guhera byose. Bon, hari ivyo duhura navyo n'ubu turacakura, mugabo hari ivyo tutakigwana navyo kubera ko vyakuweho n'ico gicaniro. Mais aussi umbabarire gatoya, sindeviye cyane, mugabo nagira mvuge ku kintu cerekeye igicaniro c'umugore, kuko cyane burya mu rugo nibaza ko umugore, sinzi ko noba ndakivuze neza, ariko umugore ni umutima w'urugo.
ndibuka ko nk'uko yabibabwiye ariko arabivuga ngo hari ibintu ngo tutahuriza ko umengo byari byoroshe ariko ntibyari byoroshe ndazi yuko hageze igihe ntibyari byoroshe na gatoya ku buryo bwaho ntangura kwiyumvira none biratunaniye kubaka ariko ntibyari byatunaniye hari igicaniro cyariko kiragora abana b'Imana ndibuka ko igicaniro kiragutera kumva ishavu novuga ishavu ryeranda kuko hari igihe nigeze kuba ndi mu bihe ntashobora kuja kwiherera ngo nsenge mugabo ndaforsa ndaja gusenga ndamarayo iminsi ndiko ndinginga Imana ndavuga Mana uyu mugabo naramusengeye ndasambura ikintu cose kiriko kiradutera kandi uyu munsi namwe murabibona cyane nukuri igicaniro kirakenewe cyane gikukurirayo n'intambara vraiment utaruzi yuko ufise utabona nk'intambara je nari gushobora kuvuga ati uyu muntu afise caractère itabaho canke nawe akavuga ati uyu muntu afise caractère itabaho ariko ntiyari question y'ama caractère kuko twicaye nkamubaza ati none wowe umuhora iki kuje ngo ndi satisfait none dufiki nta na kimwe ariko byari bicaniro wakomera amashi cyane turabashimiye cyane ku nyigisho nziza muko muraduha n'umuco hari ikindi nashaka just iminota mikeyi wavuze akamaro k'ibicaniro mu muryango ibyo twatewe navyo ko byari bihari nibutse ko kimwe kumbure ubundi ashobora kuba ariko aracamo kandi gikomeye cyane jewe mu gukizwa kw'iwanje no kugendana n'Imana kwanje hajya nagiye gusanga gutera imbere kwawe kuranafatanye n'ubuvyeyi buherekeza ubuzima bwawe birakomeye gose kubera iki nababwiye ndabahereza example Isaka ndiko ndaraba ndiga ubuzima bwiwe nta bintu binini ya cyane yakoze biri special ariko ubuntu yagiriyemo bwari ko buva kuri Aburahamu ubuzima yagiye arumvira Imana yiwe aca beneficia ya alliance canke igicaniro kiva kuri Aburahamu mu kuvuga ibyo nebutse témoignage apotre yatubwiye y'umuntu yari ko arabatake hama ariko arabatake sinzi ko yari mu ndoto abantu bashaka kumutwara umengo bashaka no kumwica hama muri iyo ndoto sinzi ko yari indoto baca bavuga ati nubwo bimeze uko ntibirahera mu gihe akiri munsi y'umutamana wa Apotre Kevin kubera iki kuko Apotre hari isezerano afitaniye n'Imana hari umutamana afise rero kuba munsi y'ubuvyeyi hari byinshi bishobora kugukingira hari ahantu toshobora gushika muga kubera isezerano ry'umuntu wumvira cyangwa uri munsi yiwe bigushoboza rero kimwe mu bintu vyagiye nanje birankora ko cane mu rugo kuko mu rugo ni utahura ibanga ry'ubuvyeyi ukiri umuseribateri urigenza uko ushaka uja aho ugomba ukora ivyo ugomba nta muntu umwe akubaza ariko umaze kubaka urugo urumva yuko ari indi force uri wenyene utoshobora rero ico cyarabaye intambamyi mu rugo jewe ndiko ndivugira mugabo mu gihe umunsi twahura hariho ibintu bimwe vyagiye biroroha ibintu bimwe vyagiye biratahurika rero ni ikintu gikomeye cyane abantu bakwiriye kwiyumvira ko yuko uri munsi y'umutamano yuwe uri munsi y'ubuvyeyi ubuhe kuko hari ico biba biriko birasigura mu isi y'imwemo Imana amen 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 masha gukomera amashi uri munsi y'umuvyeyi uwuhe uri munsi y'umutamana uwuhe tubashimire cyane ku muco we kwaraduhereza nanje ngenda niga nawe ugenda wiga nari mfite ibibazo byinshi byo kubabaza ariko nimvire yuko nshobora kuba hari umuntu iganye ijambo ushobora kuba umukobwa uri mu audience hari ikintu babaza bari ngaha imbere yacu baje kubakorera uri umumama
ari ikibazo kimwe canke bibiri nashaka nk'umwanya audience mugihe ikibazo kimwe canke bibiri mubajije nibaza ko muraza kubaza neza gusumba uko no babariza ubaye uhari baguha umwanya kugira ngo bagende bakwishuye Imana ibahezagire. Batwigishije byinshi numva umenga somehow birerekeye cyane abantu bubatse kurusha abajene kubera ko abajene bo bitegura kujayo donc nibaza ko ariko babigisha ibishobora guprevena ivyo bintu byose bagiye baracamwo mais numva umenga byinshi birerekeye cyane ingene batorera ama solution ibibazo byinshi bihari ari nayo ikibazo cyane caciye kiza aujourd'hui statistiquement parlant hari ama statistique menshi yerekana ingene hari taux de divorce igenda iraba élevé. Du coup dernièrement nabonye ibiharuro vyerekana ngo kumusaga bavana kuri to ingana gutya ngo mukanyosha ngo bavana kuri to ingana gutya ngo mu bwiza bigenda gutya vyumvikana neza ko bari korageza gutacinga ama coutume canke indero bitewe naho abo bantu kumbure baba barakuriye ariko numvise ko mu byo mwavuze byose ntaho mwigeze mutacinga ibijanye n'indero abarundi bahabwa selon les secteurs bagiye barakuriramwo byumvikana neza yuko ni ibintu biri au-delà y'ivyo kibazo exactement gihagaze kuri ivyo ariko kiri au-delà de ça. Ikigaruka kikambabaza jewe nuko harabo tumaze kuvugana aba jeune je précise usanga benshi basigaye batinya kwiyongaja muri iyi institution iri divine muri ibi bintu byo kubaka bifatiye ku bwoba bw'ibyo babona around yabo kandi bidashikira abadakirijwe gusa bishikira wose n'abakijijwe. Shaka juste muhumurize urugwaruka rwinshi ruri ngaha mubabwire kubera ko hari n'abonzi bumva umenga ntibashaka kuvyamvizaje kubera ko babona les relations z'abagenzi babo zitaranagera kuri mariage ngene zimeze kandi parfois biba bifatiye kuri ivyo by'ibicaniro uramise ibikomere bidakize ama background atari meza bigatuma abantu bumva bashaka guhokula ku kintu Imana yahaye umugisha igashira imbere kandi tuzi neza yuko cababereye benefique mwebwe mama Nathan yavuze yuko byamushikanye ku muhamagaro wiwe kuri accomplissement de l'appel byumvikana ko hari abantu bashobora guhusha canke ico kikababera somehow obstacle yo kutagera kuri fulfillment ya volonté y'Imana mugabo wose bitewe n'ibintu byinshi babona around them. Shaka juste mugira ico mubivuze ko merci. Kugira ducunguze umwanya umwete dusabe niba ari uwundi umwe canke babiri just ibibazo bibiri tube brief je ngomba kubaza akabazo kamwe. Pastor Bondi watubwiye ko wewe wagombye kuba Paulo byagufashe gute kugira wiyumvire kuba Paulo? Ico ni cambere. Ikindi ni gute umenya umuntu muzokubakana? Ica gatatu ni ryari umuntu yihanganira uwundi bivanye na capacité y'agakiza ariko? Murakoze. Wakomera amashi. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Je mfise ikibazo sinovuga ngo ndagitumbeza kuri naka ariko ngira ngo wumva yashaka kucishura baza kucishura. Muriko muratubwira ibijanye n'ibicaniro mwatubwiye uko bicaniro biri uburyo bwinshi biri ubwoko bwinshi hanyuma iyo bishitse ukabona ko hari igicaniro mu buzima bw'iwawe ndatanga akarorero dufate hari igicaniro cyo kudatera imbere uramaze kubona ko mu buzima bw'iwawe hari igicaniro cyo kudatera imbere kandi biramaze gushikira kenshi hanyuma ukabona kandi ko ico gicaniro utarashobora kugikuraho utarashobora kukinesha utarashobora kugisambura ikibazo canje rero gikomeye gihagaze ngaha eske urarose uburyo bukeya mbega ubwo buryo bukeya urazi yuko ufise igicaniro cyo kudatera imbere uramaze kubigaragaza kenshi byaranse uramaze guhomba
ubwo buryo bukeya uronse wobandanya kandi wemvestisa kugira ngo ushobore urabe ko wotera imbere canke wobanza ugahagarika ibyo wari kurakora kugira ngo uzobanze kunesha ico gicaniro ubanze kugikuraho burundu hanyuma nico kimwe n'ibicaniro byose dufate hari igicaniro cyo kutagira mariage uramaze ukibona kirahari kandi uramaze kubona ko kitaravaho eske woja kuvuta ingire ndondere wo tubana canke worindira ukavuti ibi bintu nzobijamwo ari uko iki gicaniro mbanje kugiheza mu majambo makeya eske ico gicaniro kiba kigwanya uramaze kucidentifya uramaze kubona neza woshobora kuja gukora novuga ivyo bintu sizi kumwe ndasigura mu gihe utarabona yuko ico gicaniro uragikuraho mbega ntiwoba ugomba guhomba kandi ntiwoba ugomba kongera sinzi uko bivuga ariko nibaza yuko ikibazo canje mwacumvisha bihagaze murakoze ego murakoze cyane bakomera amashi manshimwe ahanini nagomba kubaza ku bijanye Pastor Ndogoro Papa Sam ku bintu yari yavuze byo kumenya si hari igihe utegwa ngene uvyidentifya ngene ubimenya parce que yabatubwiye ko si misi yose ingorane dufise usanga zihuye na logique yacu hari ibintu usanga biri spirituel ku bijanye n'ikintu cagora soit impudicité canke ikindi wamenga vyari vyoroshe kubona kwa ko hari wundi wasanze muvukana nawe yanafise indi problème hama bigaca vyoroha ingene ushobora kuba conscient ico kintu hama ukamenya ingene ugisengera mugabo hari n'ibindi bibazo umenga biragwana nk'ico c'ubutunzi ubona nyene ko rero famille urikira irategwa banga vyari bigoye kubona aux alentours ikindi kintu yindi facteur yotuma widantifika ikintu kivrema ni ikintu c'imwemo uco tubwira yuko wacukiriya n'ibindi bintu vyari bihari peut-être kuri papa canke muhira ucurabimenya hama urasenga est-ce que wabimenye gute yuko nico kijanye na wealth canke n'ubutunzi naco nyene yuko kiva ku ngwane y'ubyo bw'imwemo ko nta yindi facteur wamengera aboneka kugira uvuga ati iki kivuye kuri iki murakoze tuko turavuga ibicaniro by'ukuri ni ibintu bikomeye cyane ariko hari igihe intambara nyene ziba nyene menga ziracari simple mugabo uvumenga ngira nzane ka iri compliqué uwumva yo vyishaza kudufasha arashobora kuba ari nk'umuntu yifitiye nyina bukwe w'umurozi cyangwa byumva hamwe usanga izi ntambara zimwe mu muko muravuga avuga ati je narasenze ivyo muvuga ngo narubatse igicaniro izi ntambara ugasanga zigeze wowe ivyagwana navyo ntibikira ibintu gusa ahubwo n'ibintu agira ama apparition agira ibintu biremereye ahubwo abayumva n'umugabo ati ibintu vy'iwanyu ndabihevye n'urugo ndarutaye ugasanga vy'ukuri ni ntambara ibintu vy'imwe mu bwo kuri we ni nk'ibintu biri physique ivyo bintu vy'imwe mu two turavuga bigeze ku rwego ahubwo ngira yinjiye no mu cumba yumva umenga hari ama présence niki kibazo gusa cyo kuvuga ngo ngira no bagicanira alors shaka umuntu aza kuba yumva yoshobora gutuye umuntu mwoshobora kumufasha vy'ukuri ageze ahubwo avuga ati narihenze ahubwo n'uyu mugabo ibintu vy'iwabo canke uyu mugore ibintu vy'iwabo sini kibazo kuko ibinyaragera igihe usanga vyafecta n'abana ugasanga umuntu atanguye kuvyara abana batagira ubwenge abana bikabananira mu ishuri umuntu ugasanga na bimwe vyo mu buzima bisanzwe uburesi iki kibazo c'imwemo abona yuko yihenze kubana n'uyu muntu uyu muntu urafise ibintu biremereye guke Yesu abayezagira Imana ishimwe amen nanje ikibazo canje ngira sinagitahuye neza hari ukuntu bariko baravuga Pasteur Erika aravuga ngo kugira mariage vyamushikanye mu muhamagaro wiwe naciye niyumvira ugize mariage biragushikana mu muhamagaro kugira dusigurire neza ngene ugize mariage ushobora bigushikana mu muhamagaro sinashoboye gutahura neza kubera kera hari gusanga n'umuntu yahora akorera Imana akiri umukobwa gusanga yavuyemwo
canke mbega uwo muhamagaro ntuburashika muri uwo mwanya ugize mariage kaca bigushikana mu muhamagaro sinzi ndashaka untahuze neza sinashaka kubitahura vyangumyemwo kuko nani yaragisubiyemwo ngo ko wagize mariage bigushikana mu muhamagaro ico kintu rero naco natahuye. Okay, umwe wenyene uyu wanyuma vraiment kugira ngo babanze babishura ivya mbere nawe ube brief gatoyi. Yesu ashimwe. Sinteba mfise akabazo gatoya gusa dufate ko watahuye ko hariho igicaniro kandi gitegereza gusambuka. Mbega umukristo ari we wese arafise ubwo bubasha bwo gusenga agasambuza igicaniro kikagenda burundu canke bisaba iyindi ngabire? Murakoze. Umuntu yabibonye yoshikira nk'umukozi w'Imana asanzwe afise ingabire yo kubisambura bikagenda burundu canke nashaka n'uwo muco nari nkene. Murakoze. Mukomera amashi menshi abarije abantu benshi cyane ngaha. None reka tutangure tuje mu mwanya wo kwishura ibibazo. Ikibazo ca mbere Pasteur Bonte bamubaje bati none wewe kubera iki washaka kuba Paulo? Ari haba ikibazo iki? Chambere ni Gaël abajije Aniela sorry ariko yabajije généralement abaza ati muremeshe aba jeune bakirindiriye kugira ngo bagire mariage imico n'imigenzo mecha yavuze ko imico n'imigenzo ya est-ce que ntishobora kuaffecta umubano mugabo cyane yarangije avuga ati nifuza ko muremesha abantu kumva nyene abantu basigaye batinya ingo baravye amakupure ari imbere yagize mariage cyangwa amafiançailles mu batera intege mubereka ingene nabo urugo goshoboka kukumva n'aya makuru y'ibicaniro yarateye ubwoba kugira ngo bareme canke tubabwire inzira gutuma ko kubaka urugo ari vyiza. Sinzi muri mwebwe ushobora kucishura umva ari prêt. Reka ntangure nibaza yuko ndakunda kubivuga muri ubu buryo. Un bon chrétien c'est un bon mari, une bonne chrétienne c'est une bonne femme. Bisigura iki? Ugukurikira Yesu kwawe kuragucira inzira kandi kukagushira muri kategori, reka mvuge kino, kukwega abantu bahuje na consécration yawe n'Imana. Aho ndiko ndavuga kugira ngo vyorohe yuko umuntu ashobora kudahusha mariage yiwe canke ahitemwo neza. Kubera iki ndabivuga ivyo? Benshi ntitwitwararika uko Pasteur Alice yabivuze canke Apotre Amazimisi abitwigisha n'ukwezi guheze twariko twiga kuvyerekeye gukuza umuntu wawe indani, gukura mu mpemu. Rero aba jeune benshi ntibitwararika kumenya yuko ubuzima bwabo urukristo bufise impact kuri future yabo, bufise impact ukuntu ariko arakura mu Mana biriko biramucira inzira. Rero usanga abantu mu kwegana entourage yawe isa na image uri kuragira mu Mana. Ijambo ry'Imana ravuga ngo la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Sinze mu kirundo ukuntu bavuga, ariko bisigura iki? Umubano mubi ngira niko novuga cyangwa abakwegereye babi, sinzi umuntu yamfasha mu kirundo. Abagenzi babi bona ingeso nziza. Ndayibuka mu Gifaransa. Bisigura iki? Bisigura ukubana na babi vyonona ingeso nziza. Rero bihagarara hahandi nyene ho kumenya ukuntu ukura mu Mana. Plus ukura mu Mana hariho entourage itazoshobora kukwegera, hariho abantu mutazoshobora guhuza. Rero ugenda guhitamwo kuri abo bantu nyene muhuje imigenzo, kuri abo bantu nyene muhuje ukuntu mubayeho. Ikindi naco nkunze kuvuga nditiza ijambo ry'Imana riri mu Banyefeso igice ca 5 murongo kuva ku murongo wa 25 bavuga ngo bagabo mukunde abagore banyu nkuko Kristo yakunze ishengero, abagore mwubahe abagabo banyu nkuko ishengero ryubaha Kristo. Rero urukundo uzokunda umugore wawe ruri determine n'urukundo ukunda Yesu. Ugutozwa ugira nk'umugabo mu gukunda umwami wawe
bizokorohera kumenya uko ukunda umugore wawe. Umugore ugutozwa kubaha Kristo mu buzima bwawe, bizokorohera kubaha uwo mubakanye. Ivyo ico gihe iyo uri kuragira iyo experience, iyo uri kuraba muri ubwo buryo, iyo uri kuraba fasone n'Imana muri ubwo buryo, izo ngorane zo mu muryango ntizisubira kandi kugukurikira. Omwa ubufise urufatiro mu gihe ibicaniro bitaraza, ariko hari urufatiro rwiza ubumaze gushiramo. Rero abajene benshi ntibitwararika, bashika mu ngo bagera kugira mariage batabaye prepare. Ariko ijambo ry'Imana avuga ngo umugabo azova kwa se na nyina aje kubaka urugo rwiwe. Bisigura iki? Uwubaka si umujene, uwubaka n'umugabo, kandi uwubaka si umukobwa, uwubaka n'umugore. Bibiri biri kuravuga maturité. Rero uno munsi turiko turabona ama divorce menshi cyane kuko abantu bari kubaragira ama mariage n'abana. Rero ari abana biroroha yuko bigenza gwana, nkuko Paulo yavuze ati nkiri umwana niyumvira gwana. Biroroshe rero yuko ivyumviro vyabo ata responsabilité bashobora kugira, kuko mariage ni biri sacré. Ugira mariage ubuzima bwawe bwose, isezerano ugira muri mariage n'ubuzima bwawe bwose, n'amasezerano abiri ngaha ku isi maze kumenya uyavamwo ari ukupfuye, ni gukizwa hamwe na mariage. Usezerano ko uzoguma muri ivyo ibihe vyawe vyose. Rero iyo responsabilité ntibayigisha, ntibitojeje kuba muri ubwo buryo. Rero bica bisigura yuko ugize ama mariage byose uri kurabona ibi bicapo byose ama divorce nta handi biriko birava, nuko ama mariage ariko aba n'ama mariage y'abana, sabagabo sabagore, nuko nashobora kubivuga. Reka ubandanye utubwire impamvu wari washatse kuba Paulo. Impamvu nzwe cyane, nkikizwa nagize inyota nyinshi y'Imana. Sinzi n'ubuntu Imana yangiriye, ariko nabaye umuntu ari très radical, très strict mu buzima bwanje. Nibuka yuko nakijijwe mbere hari le 10 janvier 2005 20h ndavyibuka. Uwo munsi nakizwa, bukeye bwaho naciye nimwesha igipara mu buzima. Gushika uno munsi sindatahura impamvu nimwesheje igipara. Rero sinzigera ariko niyumvira ko ari itanguro rishasha, yari intango nshasha, ariko inyota yaramfashe. Rero mu kwevoluwa n'Imana, mu kuntu twagiye turagendana n'Imana, ivy'Imana vyarokifye umutima wanje cyane gose, ku buryo bw'uko numva umengo nta kintu na kimwe coza kimvangira. Numva umengo ndashaka yuko concentration yanje yose, attention yanje yose itegerezwa kuba ku Mana atakindi kintu. Naho vyavuye kumva umengo reka nibere nka Paulo, kuko nasanze na Paulo ari uko byamugendeye. Amaze gukizwa yaciye agenda mu bugaragwa yiberayo. Ishaka ryinshi ry'Imana ishobora gutuma umuntu w'umusore acika Paulo. Katubaze rero, hari umuntu twumvise yashoboye guhindura Paulo amugira umushinga ntaye kandi ari Paulo, ariwe madamu wiwe. Ikibazo batubajije nibaza ko wocishura, kuko wari wasenze uti ahari hose. None uwomenya gute muzubakana? Uwo byagenze gute ngo Paulo umuhuye nawe uvuga uti nakumenye va kwa Paulo uze wubaka urugo? Uko wamenye uko uwo mwubakana, nibaza ko urafata umwanya wo kubisengera, ariko uko je namumenye nuko nta effort nyinshi nari nkeneye kugira, byarimwe amahoro n'umutuzo. Urukundo go nyabwo avuze yuko iyo mwahuye n'uwawe biratemba, nta effort. None wawe ndagiye kuresha nawe akamutera indobo, yobandanya cyangwa cyasubira inyuma? Byose bihagaze kuco mwe muyera kubwiye, kuko ashobora kugutera umugere kubera ibi bya bicaniro twari ko turavuga. Reka tubandanye. Sinzi ko yakinwa kivuga ko ndabizi ko benshi ngarafite ico kibazo. Hari umuntu usanga afite abahungu batatu bakora muresha, abakobwa batanu bari imbere yiwe.
akumva urukundo rurakunda Jacqueline na Makurata, agomba kwibaza none muri aba babiri umutima kumengura ninde umuntu w'ukuri. Nibaza yuko sinzi ko ni mwe muyera gusa canke hari ibindi bimenyetso bindi Pastor Midogoro canke Alice umuntu yoshobora kurabirako bikamubwira biti bandanye uyu muntu yoshobora kuba umufasha wawe. Singiye kuvuga byinshi mugabo reka juste facture ku ntaye yacu gatoyi. Jewe twari tuzeranye mugabo pana cyane, twari mu ishengero rimwe bien sûr, twarakorana ibikorwa by'Imana. Mugabo aho no vuga ni harabaye ka déclic kavuga ati uyu muntu numva umenga ari special kurusha abandi. Umunsi umwe yampaye lift, jewe nta kinga nari mfise numva ndagenda na bisi. Mpaye lift mu kaduga kiyo gashasha nashikana muri ville. Hama duhora turaganira nyine byo gukurikirana imishaha kuko yemwe yambara umukozi w'Imana kuva kera. Turiko turavuga iby'imishaha ko niwe yaraturongoye mu bakonseye. Turiko turavuga iby'imishaha tuvuga ivyo twokorera Imana, amareve yacu acavuga ni jewe navuze exactement ibyo nawe rota kuvuga bambe gukora. Ico gihe novuga nti imishaha yacu niyo yaciye iba connect. Rero kuri ico kibazo cyo kumenya uwo muzokubakana ahanini ni umutima wawe utegeza kubwira nkuko Pastor Reka yarabivuze. Musanze ni témoignage intérieur itegeza kuza muri wewe. Kuko nawe muntahe yiwe ahora avuga yuko nawe icatumye yipfuza kugira umugabo nkanje. Ni umunsi twariko turavuga ubutumwa hama ngo abone ukungene sinzi ko ndariko ndabivuga. Ngo mu mutima we profondément bacavuga ati man iki cyo mukama umugabo ameze nk'uyu nivyo. Yaciye asenga mu mutima ati urampa umugabo akorera Imana nk'uko dushobora gukorera Imana nk'uko. Wow. Donc jewe nibaza nishuye nanje nongeye ko kuri kiye kibazo cyo guhumuriza bana humura mariage ntijyana kandi mariage nziza ziriho murazibona imbere yanyu nungaha hagati ziriho ariko ikintu yavuze cya maturity ndagishigikiye cyane hama kandi nubanze wiyubake wewe ukomere wewe ukarishwe wewe hama Imana izo kuzanira uwo muzokubakana. Enda babwire jewe narabaye mu ishengero nkebaguzwa nari nkijijwe mfise akazi yambavote rero yageze kurongora none ninde ko hariya izo sirateba rirakebana kandi ivyo byanjanye ahantu hatari heza kuko hariho uwo twigeze gufatanya projet iramera nk'itanguye mugabo kwagukura. Umunsi umwe mu yaranganiza ndi jenyine ndumva yuko ivyo bintu atari byo hama ndabisokoramo sivyo. Rero tekana mariage n'amahoro mugabo banza ukure wewe. Ikindi kintu naco twibagira none no mu migenzo y'ikirundi cyangwa mu yindi migenzo y'ahandi mwisi ninde akwera umuhungu, ninde yemeza ko umuhungu yageze kurongora, ninde? Sise none so ninde? Sima ninde arongoza umukobwa? Sise none so ninde? Sima. Mu yandi majambo niwe azokubwira ati hageze hama agufata ukubaka kujane kuwo muzokubakana. Numva nuvuga kandi gato akantu gato kuri ico coti no mumenya gute. Hari ikintu novuga cyo gusa n'uwo muntu. Ingorana abantu benshi cyane cyane n'abakobwa nuko bameze, abahungu birabashikira cyane. Baraba mataye, baraba ubwiza, araba umukobwa kayanga namwe bose bashika babona. Baraba ivy'inyuma nivyo bibashitura. Ariko si cyo umuntu yabwirizwa kuraba kuko umuntu ni mwemu d'abord sumubiri. Abahungu barafise iyo defo, abahungu benshi n'abakobwa barafise ivyifuzo bihagaze ku muhungu wa undi bose bashika babona, wa undi afise imodoka canke bakarondera utuntu nyene tubadigadiga ivyo bita urukundo entre guillemets. Ivyo rero birakunda guhubisha benshi ngo urukundo ngone yumvamo. Ivyo uri kuravuga urukundo no yumvamo kenshi ni kibiribiri uri kuravuga ugiye kuba sincere nawe wenyene ngo jewe na jewe wewe na wewe ni ibintu vy'imibiri vy'inyuma. Projet ya mariage ni projet divin, ni gikorwa c'Imana vyumvikana ko kidakorekera mu mubiri atari amaso abanza gukora. Rero mvuze gusa hari ibintu zivuga ngo qui se ressemble cyangwa qui s'assemble qui se ressemble s'assemble. Ivyo ni rovuga radage bavuga mu isi
qui se ressemble s'assemble no mu buryo bw'imwe mu bwa mariage nuko mu bisanzwe wubwiriza kuba wiyizi nibihe bintu nyamukuru bigize we urinde bituma ubonye wa muntu uvuga ati ubu n'ubu nawe turasa mu bisanzwe wabwiza kuba atari bya bintu vy'ama novuga gute vy'ama caprice twongeye kandi tubakire twagira ibibazo byose byabajijwe bize kugenda byishuwe tumere abatwishyura baze gucagagura baje barasa ku ntego kugira ngo tugende tubyishuye byose twagira tubaze iki kibazo babaje bati wihanganira gute umuntu bivanye n'urugezo rwiwe hama icya kabiri icyo Vidal yabaje ati none ubonye ibicaniro bitariko birahera kuzi ko ibicaniro bigoye ukaba wironkeye udufaranga watwegeranije buge niho woca ubanza ukabangira kuinvestisa urondera menshi kuzi yuko guhomba byorosha iwanyu canke ikindi naco usanze iwanyu bigoye ko mwubaka urugo ukaba waronse uwo mukunda nubona ko bishoboka wokwitayo canke wobanza guheza kubomora ibicaniro. Pasteur Bonte couple yanyu umufasha wanyu, Pasteur Midogoro umufasha wanyu, reka mugabo ikibazo cyambere twitumeze kuri Pasteur Bonte, wihanganira gute umuntu bivanye n'urugezo rwo kwizera kwawe? Hari umuntu usanga bigoye yuko umwihanganira mugabo bitewe nuko ukuze mu mpemu, uwo muntu agoye atabitahura uwo mwihanganira gute mu rugo? Ijambo ry'Imana riravuga umunsi umwe abigishwa ba Yesu babajije Yesu ati yari kubabwira iby'urugo nyene, hama bo bavuga ibyanditswe uko ibyagezwe Mose yavuga yuko iyo byabashobokera yuko bagira divorce, hama Yesu ariko arababwira uko Imana yabigombye yuko bidakwiriye yuko ab'Imana yamatanije ko baba separe. Abigishwa bamubwira ikintu gisanzwe kandi twese twoshobora kuvuga, baravuga bati none biragoye, urumva ico kintu kiragoye kubaka, ni ibintu bigoye. Ariko Yesu yababwiye ngo ibidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka. Amen. Rero urugezo rwo kumwihanganira nibaza yuko ni sezerano bo waragize ryo kumukunda inconditionnellement, ni kuvuga umwihanganira gushitsa ahindutse, gushitsa ushoboye kumurokora, gushitsa ushoboye novuga gute kugendana nawe mushoboye kugira equilibre. Rero kenshi na kenshi ibyo nibiva kuri wewe, utegerezwa gusenga Imana ikagwereza inkomezi, ikagwereza amastrategie. Ivyo ubona umenga umwana w'umuntu nivyo mushobokera, ku Mana birashoboka. Bisigura namba iyo option ihari yuko ku Mana byose bishoboka, ni kuvuga ko ushobora kumwihanganira, ariko inkomezi zo kumwihanganira gushika ahindutse ni inkomezi ziva ku Mana. Amen. Mukomere Imana amashi. Ibidashobokera abantu bishobokera ku Mana. Ni wumva urushe uzubaza Imana iguhereze inkomezi kandi zo gushoboza. Pastor Midogoro, none uyu muntu afise igicaniro kitararangira akaba yaronse udufaranga, mbega yo kwinvestisa canke yobanza akabomora ibicaniro, uyu nawe agira yubake agasanga iwabo niwe wenyine agiye gutangwa mu byo kubaka, nibo baravyirekeye ko ntaze gusanga Satani aho yiryamiye akabanza akabomora ibicaniro, mwo mufashe iki? Satani naho utoja kumusanga bo baraza kukuraba. Urumva rero byiza base wobanza kumuvumbura wowe ataraza kukuvumbura nawe. Mugabo ndashe ku ntego nko mwabisabye, aha ni hamwe haca intervena umuvyeyi. Icenda gifatanya na kiriya kibazo umuntu yabaje ati none umuntu wese arafisha ububasha bwo kwirukana ibicaniro canke byo kubisambura canke hari abantu basigiwe ivyo. Mu bisanzwe twese turafise iyo autorité spirituelle, mugabo ukubanza kumenya kwigishwa les généralités z'ivyo bicaniro, ukamenya ama principe amategeko abigenga, ukamenya ukungene vyubakwa n'ukungene bisamburwa, hama ugaca wiyangaje mugabo ufise backup. Ndabwira ikintu kimwe, backup mvuze simpa ku mwana w'umuntu, mugabo mpwemu yera arazi neza la réalité z'ubushobozi buri imbere yawe, kuburyo atazokubwira, atazokureka ngo
vundura ukugenda ataco bateguye ugende gusambura ibicaniro byubatswe mu muryango iwanyu n'umurozi kanaka canke nawe nyene umukureho atakubwiye kwitegura kumenya no kugira ibikwiye byose kugira ngo uhangane n'ubwo bushobozi kuko twibuka ikintu kimwe ibi turiko turavuga si jambo ribwiga uwundi no n'ubushobozi buhangana n'ubundi igihe rero wowe ugiye udakwije ntibikunda rero kubw'uwo muntu no mubwira nti senga imana niwumva utari kurahishurwa neza icyo wokora saba ubufasha abari imbere yawe amen saba ubufasha abari imbere yawe bagukurira nabo bagufashe gutorera umuti canke kumenya ico wokora mugabo niba doze deja wamaze kumenya yuko hari ikibazo cy'impuhemu ngaho hantu reka kwiyahura ikindi naco wihutira iki imana ntitumwanya kandi imana iragushumbusha ntukurikira agakuku ntukurikira abantu ntumviriza abakokeza ngo yango none ko wakoze yango none ngo ko waronse amafaranga none urindiriye iki tekana kubera iki ivyacu kumbure birateba mugabo biteba biriko birahingurwa kandi bikaza bihiye neza amen ntiwihutagize rero ego tekana ubanza urindire none twakire yuko yorindira akabanza akavomora igicaniro ntashire udufaranga twimwibarabara ntaje no gusimba mu rugo akabanza agaheza ibicaniro hama agakora ibindi cyane gose niwe nyene yavyivugiye ati nabonye ko hari intambamyi ubonye ko hari intambamyi banza urindi hanuza imana bwira bagufashe fata amasengesho bifatira umwanya ubanza ukuri kibazo mu nzira hama ubandanye ego murakoze cyane mumukomera amashi cyane ikindi kibazo tukibaze mutambikanyi wanyu Pastor Alice babaje bati none mbega wo bimenya gute vya vrai ko watewe yavuze yisunze ikibazo cy'ubutunzi we mwavuze agiye umusanyi mfite aka crise kiwe muhira mbega crise kose kabaye muhira cyo bari gicaniro womenya gute ko ari gicaniro by'ukuri cabateye canka ari ikibazo cyo muhiri wanyu gusa kiri particulier abitavuye ku gicaniro nibiki vyo tumuvuga uti iki kibazo iki catewe rimwemo dukwiye kwiga kwanaliza kuraba gushishoza tukadisana ibiriko biradushikira kuko kenshi abakristo ntidufata umwanya ngo twanalize duhe insiguro ibiriko biradushikira burya kandi kenshi igicaniro kiza vy'ukuri kizanana no mubabaro udasanzwe kiza gikandamiza kiza kirandura kiza kikubiranya kizanana ibintu bigushira ahantu mwirinde kandi kikazanana oppression rero no kumenya gushishoza nk'umuntu akuze kandi uko gushishoza ukaraba mubi wanyu mbega bo muvukana mbega papa wawe mbega ayo mashema novuga ngo ivyo bintu birahari hari bimeze gutyo nico mvuze ati banza urabe ufata akanyurara hanyuma ko ari ivy'ubutunzi rero urabe ko ubwawe utabifisemo uruhara urashaka kubafasha ingingo mbi cyane cyane urashobora kuba udatanga ikigira 10 n'amashikano aha abana b'Imana benshi baravuga ngo nate ngo ubutunzi nakigenda nawe ntatanga ikigira 10 agitanga rimwe mu mezi 6 ntatanga ishikano ntiyigera yisurpassa je mageme navuga ngo ni mubingeragereshe nujya tanga ikigira 10 asanzwe agitanga ubona Imana ikiraguhezagira haragera igikumva ko hari kindi ubwiza kurenzako ntugume kuri ca kigira 10 kugira ngo Imana bingeragereshe ukumva ubwawe ko numva ntoguma haheze igihe kinini ntanga ikigira 10 oya nkwiye kuduga rero kenshi turihenda ugasanga ntidutangira Imana regulièrement kirazira kikaziririzwa n'ukuri reka ndabivuga uko kugikigira 10 ikigira 10 c'est vraiment une façon yo guconnecta n'Imana mu vyerekeye ubutunzi ni bumwe mu buryo bwo kugerageza Imana nimwe bwo kwereka Imana uri uwa mbere ndagukunda ndaguhaye ivyanje bimwe nyene umwana w'umuntu agerageza kwigumizako ndabiguhaye Imana ntigere ba insensible n'umunsi barimwe kumuratanga amahera yiwe burya amahera arakomeye rero Imana kuyiha amahera nayo ntiguma kwa kundi kenshi uburyo bumwe bwo kugwanya igicaniro cy'ubutunzi no kugihondaguza ikigira 10 n'amashikano ukagihondagura amakike amen mpaka cyo nyene ikarohama mpemu yarebye nsura akagendera kwereka ibindi byo gukora arakwereka aho gushira amafaranga nimba usesagura nimba uja kwishiraho utari nimba kukazura ikigaba
atawukwizeza ikintu cyangwa ukorakora ukumva umenga ry'amahera asigaye babonye niwatwara yani wanje uri kuzana ikigi mu vy'iwawe rero raba urabe ko ubwawe ataco wo kwiyagiriza mva arico novuga. Amen, amen. Nibaza ko avyishuye neza cyane. Hari umuntu yabaje ikibazo rero kitoroshe tugira tuhereze Pasteur Bonte. Pasteur Jidas yavuze ati rero ivyo bicaniro mwavuze birasanzwe. Ubaye rero uwo mwagize mariage mama wiwe ari ubita nyoko bukwe ari umurozi canke so bukwe nuko yafatiye kuri umwe kandi akaba ku murozi wo kugwego hejuru hari abantu bavanga imiti gusa n'abandi bafite amasezerano n'abadayimoni. Ntiyeka aravuga rero uvanga imiti yeka aravuga babandi bo hejuru. Ugasanga n'umuhira rero abavyeyi nabo barimutse niko babita cyane mu Kirundi. Abadayimoni basigaye baza muhira murasangira amakofe mwijoro abana bakabaga ibinuma hamavuga utisha wa mugabo ibintu wankwegeye icyo baciza nuko nturu rugo nkigira. None yabaje ati none pastor ibi bintu ntavyo babigenza gute? Ibicaniro birasambuka cyangwa uyu muntu uratukomuga kiza amagara ko nubundi uravye nawe urahagwa. Sinzi ico mwomufasha. Sinza guteba cyane ariko novuga iki kintu igikomeza igicaniro n'ikimazi hama igicaniro cyose kikugwanya gifise ikimazi bagitangiyeko. Iyo utanga ikimazi kiri hasi y'ikimazi bashize kuri ico gicaniro kikugwanya nta nkeka ico gicaniro kirakurusha. Rero nta namwe nababwiye n'ingwano y'ibicaniro hama ingwano y'ibicaniro n'ubushobozi kujya pastor yavuze n'ubushobozi ni kurushana ariko igikomeza igicaniro ikiduza igicaniro n'ubunini bw'ibimazi utanga kuri ico gicaniro. Rero ahaniniya kenshi twagiye turamererwa nabi nuko tutamenya amabanga y'ibimazi dutanga ku gicaniro. Ego turazi yuko dukuriye kubaka igicaniro mugaye ico gicaniro kucubaka gute kandi ibicaniro vyose nibingana kandi ntivyubakwa co kimwe. Rero bivana n'ikintu kiriko kiragutera n'ukuntu utegerezwa kwidefanda. Niyo mpamvu ngaho hacaza mpwemu yera akagwishurira. Yesu yatanze umugana avuga ngo iyo umuntu w'inkomezi ushaka kwinjira mu nzu yiwe ubanza kwanza ukamuboha umuntu w'inkomezi. Rero kugira ngo ushobore kumuboha ni kuvuga yuko umurusha inkomezi. Rero izo nkomezi z'ico gicaniro utegerezwa kuzisumvya kugira ngo gishobore kuva mu muryango. Amen, amen. Pastor nongere kwaka kantu gatoyi intango yo kugira igicaniro gikomeye no kubanza gutanga ikimazi kiruta ibindi. Romains 12:1 ikimazi kiruta ibindi byose ushobora gutanga wowe nk'umwana w'umuntu kiruta uwatanze umwana wiwe kiruta uwatanze umugore wiwe kiruta uwatanze se no kwitanga wewe nyene ku gicaniro c'Imana. Consécration totale. Amen. Niyo ntango y'igicaniro gikomeye. Consécration totale. Hamwe bavuga Imana ugashujukumira ati umwami wanje. Consécration totale. Niba uri consacré totalement sinibaza ko hari benshi bazokurusha inkomezi ntibikunda kuko wewe witanze wewe yatanze ibindi cyangwa yatanze abandi mugo wewe witanze. Imana bayeze. Amen, amen. Ikindi naco nokongera ko gatoyi juste gatoyi ni témoignage hari gihe bishika hari gihe bishika ugasanga wewe birakugoye mugabo urafise undi muntu yo gufasha nk'umuvyeyi wawe canke indi autorité spirituelle. Ico gihe nawe urashobora kwikorako mu gihe iyo sacrifice iri kwiragorana yuko ushobora kwishikako hari ushobora kugufata ukuboko akakuduza akagushikana kuri urwo rugezo hamukabandanya. Murakoze cyane. Reka tuvunagure ngira mbaze ikibazo kimwe gayera abajije Pasteur Eric ati none tubwire nawe ukuntu kubaka urugo bishira umuntu muhamagaro biba bihuriranye amasaha yo kujayo hageze bigahuranya yubatse canke hari ukuntu mariage nayo ifise ibintu ifasha umuntu kugira ngo sinzi ko twishura. Igituma navuze yuko byanyinjije mu muhamagaro wanje kera nanje narasengera umugabo nkuko abandi benshi babigira ugasanga hari amakritère mvuga ati Imana afise yagize uku ariko nagiye gusanga nahora senga nabi
nca nduguruka amaso mwe yararangirira ubuntu nduguruka amaso ntangura gusenga ngo Mana ni wowe wandemye ni wowe unzi mpa uzoshobora kumfata ikiganza akanyinjiza mu muhamagaro wawe akanyinjiza akanshikana aho ushaka wowe kumbona kandi by'ukuri nasanze ari isengesho ryiza kuko tumaze guhura hariho urundi rugezo rwo gukunda Imana nagezeko ndibuka yuko tugitangura guhura hari abantu benshi bambwira ati urya muntu vraiment none byagenze gute kubera nta kintu kigaragara yari afise nta nyene bijya abandi bakobwa bose benshi bakunda ntabyo ntiyarakora ariko nabishura yuko afise ubutunzi buruta ubundi kuko yari afise ijambo ry'Imana muri we. Amen, amen. Rero nibaza yuko impamvu navuze yuko yanyinjije mu muhamagaro nuko yampaye gukunda Imana kurusha. Haleluya. Tubakomera amashi cyane abaduhaye inyigisho batandukanye baduhaye umuco.